Muri rwarakurikirane rwo kwigina intsinzi bongera bipfuriza uyu mwaka mushasha mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya ndwi ntwarante umwaka wa 2026 umugambwe CNDD-FDD muri zone ya Jene komine Kayanza naho baratunganije ivyo birori vyo kwigina intsinzi akaba ari nayo ya nyuma basozereye ko mu mazone 12 agize komine ya Kayanza. Ibirori bikaba vyatangujwe no kwinjira ingoro y'umugambwe ku mutumba wa Jene hakaba haciye hakurikira urugendo rurerure rw'abashikanye ahabereye ibirori nyezina ku kibuga ca Paruwase ya Jene ahabereye ibirori bitandukanye bigizwe na defile umurisho w'ingoma intambo zitandukanye ivyese n'ibindi. Mu ijambo ry'ikaze umunyamabanga w'umugambwe muri zone ya Jene Bucumi Innocent yarashimiye abagumyabanga ku ntsinzi baronse ku majwi 100% mu matora aherutse. Iyo nayo ngo bakaba bariko bayishigikiza ibikorwa vy'iterambere nko kubaka no gusanura amabarabara hamwe rero no mu kugwiza igitegwa civoka aho bamaze guteragira ayarenga 264 mu izone yose. Ivyo vyose ngo bakaba babikesha umutekano urangwa muri iyo zone. Mujanye n'iterambere turiko turakora amabarabara y'imigenderanire eka n'amajambo n'amabarabara navuga ati makuru yinjira muri zone Jene. Kubijanye n'iterambere rero ntitwibagiye igiterwa kivoka nk'uko indongozi zibandanya zaduhimirije gutera ivoka nyinshi cyane ivoka ya ruhero. Twagomba tubamenyeshe muri zone Jene yuko ubu gushika kwisaha amavoka twateye ari 264 n'ibiti 91. Afashe ijambo umunyamabanga w'umugambwe muri komine ya Kayanza Joseph Nahimana yarashimiye abagumyabanga kubwira bwabaranze mu birori bitandukanye vyo kwigina intsinzi mu mazone yose kari 12. Ngo intsinzi ni kimwe kuyibungabunga ni kindi. Yabasabye kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano kuko ngo bansataho bagiye bawubungabunge bahereye mu ngo. Yamenyesheje kandi ko gushika kumbona kazoza atari ukuvyina gusa ngo bisaba bakore cyane bagwize umwimbo. Turiko turigina intsinzi mugabo bisaba ko intsinzi twaronse tuyibungabunga. Twafatiye ku bintu bikuru bikurikira. Aho twaciye hose twaravuganye ikijanye n'amahoro n'umutekano. Umutekano ni karara mu Rwanda ntibacure. Twarumvikanye naho abantu boronka umutsima bajya bakaronka amafaranga mu mufuko nta kwijajara nk'uko umengo isi n'ijuru babiguze. Nukubandanya bacunze ico mukimenye umutekano ntugarukira ngaho. Twaravuganye ibijanye no mu ngo abishinga guhongorana amenyo ugasanga umukenyarugamba amenyo 6 yose hasi kandi yakowe n'umugabo wiwe. Twarongeye turavugana ikijanye n'ingo na kazoza siyo kuririmba gusa ahubwo no kuja ku kivi. Twarumvikanye yuko namba tugomba gutera imbere kuba twifashe umuryango no duhera n'ibiburi umuryango uzoba ufise inzu yifashe iri mu isima iri mu dutebe twiza bajyama ku matera bafise akazu ka sugumwe gashemeye na dushe. Burya benshi boga mu ijoro kuko babwiye koga mu gatondo cyangwa ku murango naho bogera. Benshi bogera mu bitoke no mu bigori. Rusasuma twagize twasanze abantu benshi bajyama ku vyatsi nta matera bagira kandi twarumvikanye yuko imatera batangiye gusarura amavoka tuzozibaha duharura mu mwimbo bashoye kuko utayibahaye ku nguvu hari abaronka amahera ntibayigure. Igihugu kizoba cifashe mu muryango bifashe bafise inzu nziza. Benshi nta dutebe bicara ku masekuru abandi bajyama ku bwato abandi bicara ku matafari cyangwa ku ngegene z'ibiti. Urumva ko turacari ko twatsinze rero twumvira indongozi tutibagiye gukora ibikorwa by'iterambere rusange. Tugashima mbere no muri no zone turabona ibarabara biriko biragenda neza.
yabasabye kubandanya barima bongera bateza imbere ibiterwa njabukamazi hatibagiwe ivoka kuko ngo ivyo biterwa bizana amafaranga menshi y'agaciro mu gihugu. Mu mugambi CNDD-FDD warabonye yuko twofatira ku biterwa bimwe bimwe dufise byo kwikukira, ikawa ntituzirima kuko ziraturusha ariko kubera zizana amahera mvamakungu n'ukugumako. Nabo twumvise barandura icayi tuzobafata tukirima nk'urugamba rw'iterambere nubwo byaba bigoye kuko isi murabona irahindagurika, turonke amahera mvamakungu. Hambavu y'ivyo rero umugambi CNDD-FDD warabonye yuko igiterwa civoka gishobora gutuma tunyaruka mu gushika muri mbona kazoza, naco gituma zatewe ku bwinshi. Twasabye abarongoye amanama shingiro ubuze ko yateye akwereka aho yateye. Inama shingiro izosigara inyuma izosanga ifise abakene benshi kandi kubindongozi n'umutwaro sukujandajanda warongoye abantu utabereka icyo bategerezwa gukora bizokugarukako muri kazoza basanze basigaye inyuma abandi bateye imbere. Ku mabarabara dutere kandi tuzitirire tunazubahe. Mu myaka 3 muzobona ibintu bitangiye guhinduka. Uruganda ruriho i Bujumbura n'urundi Ngozi rugomba kuza. Amakungu arakeneye amavoka. Abagumyabanga nabo ngo bategerezwa kunagura inama nshingiro kuko ngo vyose ariyo bikoregwa. Ibiro rero bikaba vyarangiye biginana mu kanyamuneza ntangere basangira n'agakanywa.